narabonye akagwi k'abantu bakeya numvise umenga amakuru narose ko ari abanyamurenge bafashwe mpiri bafatwa mpiri kubera kano y'inkohi bari ku izosi n'uwitwa Sematama hariya mu Minembwe umva niwe iryo kete barajyanditse ari basinyisha ku nguvu avuga yuko ari abashinga ntayo b'abanyamurenge bandikiye William Ruto muga mu bisango sibyo. Hanyuma ninde munyamurenge atazi umwasi yamaze abanyamurenge muri Kongo? Ninde? Utabizi. N'abanyarwanda bo nyine ubwabo. Isinzi ry'abanyarwanda bashwiragiye isi yose. Benshi muri bo baragiriza u Rwanda, baragiriza intwaro ya FPR, baragiriza perezida wabo y'amabi ariko arakogwa haba mu gihugu cy'u Rwanda bahunze bonyene haba no mu karere bahunze. Nico gituma ubona ibiriko biraba byose biriko byagizwe u Rwanda mugabo ariko nabo rwaramaze gutegura kera ko ruzobyagiriza perezida w'u Burundi canke ingabo z'u Burundi. Ikibi kiri muri bo kizokwama kibona ibibi gusa. Rero ugiye kuraba ugacuraba Nduhungire Ministre wa Veteranje yaciye akurikirana no munsi yabaye porte parole w'abanyamurenge niwe ariko arabavugira hose. Yego Urabyumva mugabo ukibagira iryo size y'abanyamurenge ryapfuye imbere. Nduhungire ahe ko yari yaravutse yarakomeye ico gihe ko atavuga ati byagenze gute. Rero usobanura no muri iyi minsi wavuga ati wa mugenzi wawe Scovia ngiyano ko akunda ku rimwe na rimwe iyo navuze ikintu agikomanda ko nawe yavuze ibintu muri iyi minsi kameme kuri nivo yiwe analize yene nahora numva uko hari umuntu yanaze ikiyo naho cyo bari cyo wawe ukumva ko kameme yashizemo n'ubwenge n'ibintu byo komve nk'abantu mugabitura kwe happy uko bari biteze intambara siko bayisanze uko bari biteze ingabo z'abarundi siko bazibonye. Ni ayo maruru bariko baravuza ni kubera bavuga ati ntitwovuye yuko twaneshejwe ku rugamba. Ntawo bivuga ado mu rutoki ku mabi akoregwa muri Kongo akogwa na regime do Kigali yinyegeje mu ruhu canke mu mwambaro wa M23 arakiza aba officier do kuvuga no kuvuga abasirikare bakuru u Rwanda intwaza ngabo z'u Rwanda zifise uruhara mu bwicanyi n'amajenoside ari kabera muri Kongo. Sinzi impamvu uyu Nduhungirehe n'aba banyamurenge bafatekanyije nabo batamagana gicu gihe ngo bamagane leta y'u Rwanda ngo bamagane FPR bamagane RDF kuri ubwo bwicanyi bw'ubugome ndenga kamere yakoreraga abanyamurenge muri ico gihe. Sinzi yuko abanyamurenge bo muri ico gihe batandukanye n'abanyamurenge b'uyu munsi Nduhungirehe ari kuvugira na Nyaruga bagaragaza yuko ngo aribo bahagarariye ngo bahe barwanirira ngo bahe barengera ngo bahe bavugira. Sinzi ko abo bapfaga muri ico gihe bo batari abanyamurenge banganye ubunyamurenge n'ababiki gihe cyakora ababiki gihe bo ngo biritseho basigaye bavuga yuko ngo ari abanyamurenge bakaba n'abatutsi ngo bavuge Kinyarwanda bakomoka mu Rwanda. Sinzi ko Nduhungirehe bari bambarize bose abafite nomero za Nduhungirehe mu mubaza aho yari arubwo batemaguraga abanyagatumba mu mubaza aho yari arubwo barasaga abanyamurenge bakabarasisha indege abagore inda zikaza ziviramo ku misozi bayahamurwa n'amabomba y'indege za RDF. Mubaza Nduhungireho yaraye kabira wateguye ubwicanyi bwo kwica abanyamurenge no kubarimbura. Uyu munsi ari kumwe n'abanyamurenge mu kuburana bavuga yuko ngo abanyamurenge bishe kandi uwabishe ari kabiri. Nibi ngibi Nduhungirehe n'aba banyamurenge bafashe bakabamanipira bakabashira muri ibi bintu byabo bakaza babategeka gukora ibyo bafitiye inyungu bakaza bategeka kuvuga ibi bafitiye inyungu bo Nduhungirehe bakunguka twebwe tugahomba. Uyu munsi bakaza ahangaha ngo baje kutuvugira ariko Imana tubabarire mugabo dutinye ikijumbo bimbitse umunyota okerezayo nta makara nta rubeya ubona oya giho gihira indani. Hari imitima y'abanyarwanda benshi yahiriye indani. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizira komeze neza murosi nyiriwe canke muramutse bivanye naho mwereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wose uri mu Burundi mu Rwanda mitazana muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvya barabu ndavuga amatse nabi Saudite abaye Dubai Canada America mu Swiss Australia n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu
n'umunsi udasanzwe kandi batwagira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe musanze w'umuzi musanze w'umukunda mu bitandukanye yitwa Ambassadeur Apotre Isidore Bayahaga benshi muramukunda kuko bayabahanuriye kubijyana n'ubuzima busanzwe benshi muramukunda kubwuko atanga umuco wakazoza uno munsi twaje tuyage ku bitandukanye ukiri mushashwe ishini yacu ndagusaba kugira subscribe kugira tumaze kubaka umuryango munini yes mukozi w'Imana turaguha ikaze akotse umeze neza adondaguwe bose wibagira abanyamwara abimwaro hariya nabo nyene igitega muhumuza hariya hose abari benshi badukurikira yego ubutanyerera yego kugira batasha yego turabaye kazire kuri African TV kandi murakoze gose ndabakengurukiye bari babakumbuye kandi gose ibyo yego bandi bampezagirira urumwe mu bagabo b'abarundi uno munsi ku mbuga ngurukana bumenyi abantu bakurikirana cyane ndetse bakanamukumbura ibangagiriye gapoto ajobse ubona biza muri make n'amavuta ibyo uvuze ko bankumbura canke bankunda je ndabironka ubutumwa bwinshi inbox ndabironka ubutumwa bwinshi inbox bambwira ko bagukumbuye haheze iminsi 2-3 gusa batabona ibiganiro vyawe batangura kubazanya ati potre imeze gute bagatangura kwibaza ku mutekano wawe oya mutekano wanje umeze neza ndetse no igihugu cyose jeje nyine umeze neza hanyuma mbo ubwa mbere hoho muri iyi minsi nibyo tuvuga na kera wewe kuko naye nafashe urugendo runkura hano runjana mu bindi bihugu urugendo rw'akazi ka misi yose yego rero namaze iminsi itari mike cyashika nanagwaye ka gripe polisi n'ibindi bikorwa gutunganya ariko n'amahoro yego abarundi abakunzi bawe abanyarwanda basanzwe bagukunda canke abakongomani basanzwe bagukurikirana barashimira cyane urugezo ugezeko wo kuvugira abantu batandukanye ariho kandi turi mu gihe nyene gaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuri uno munsi itariki 13 aho turumanije imyaka 64 Prince w'Igwa Gasore umuganwa Rudoviko rwa Gasore umuganwa atari umugani yarondeye ntayo kwikukira y'u Burundi no Rwanda imyaka 34 irarumanye ariko kandi ikihe kintu ubwira abarundi kuri imyaka 34 iheze agandaguwe bwa mbere hoho ntacu novuga kirenze cyo yashize abuze kuko ijambo ryiwe riracyafise ubushobozi no munsi riracyafise cyo rikosora n'icyo riterera ku buryo abantu bose bo bicumuntu babwira no kugerageza kugendera mu iragi ryiwe nta kintu ntagira umutima wo gukunda igihugu nkawe kuko yagaragaje umutima wo gukunda igihugu urenze cyane kuko nta yindi nyungu yari karabonamwo yari umwana w'umwami nta maronko yarondera ahubwo yifuza iteka ry'igihugu cy'iwabo hanyuma aragikunda ku buryo agera ku rugari yumva yo bitangira n'amaraso yiwe rero abarundi rero bose bakwiye kuba bagwa Gasore ngo yarondeye intayo yo kwikira y'u Burundi n'u Rwanda sinoshaka tujemo cyane ariko dusigurire gato abanyarwanda benshi ntibavyemera kandi ikindi naco ntiturigiye tubona bahimbaza kwikukira cyangwa n'ibikukira umunsi mukuru wo kwikukira iwabo bawugujije uwo bito kwibohora ariko umunsi u Rwanda rwaronka independence uzubabaza uti none iyo wanyorondewe nande none nta uhari kuko Rwa Gasore mu kujya muri oni gusaba ukwikukira ku Burundi yagiriye kasaba no ku Rwanda muri make yabaye incungu y'u Burundi n'u Rwanda yego Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira ngira bareka kubivuga ko atari umunyarwanda yaba ari umunyarwanda yarondeye intaha yo kwikukira y'u Rwanda n'u Burundi bo bidutamitse mpaka tuka ariko nta nibisanzwe ico yakoze iragikoze kandi nta mpera yabo yarakeneye impera yarakeneye no kuko kubona abantu bidegembya kandi Imana ishimwe n'umutima w'igihugu cy'umutekano igihugu kirimo amahoro rero twamushimira cyane kubwo naho kirashoboye guharanira ariko kandi ntiyabona ivyamwe byo ntayo kwikukira ego yes uno munsi mu byo nateguye ko duza kuyagako nibijanye n'ikete mituwarite y'abanyamurenge banditse hirya y'ejo itariki 29 z'ukwezi kw'icenda twabonye akagwe k'abantu bise abanyamurenge bandikiye urwandiko William Ruto perezida wa Kenya akaba ari nawe kandi arongoye EAC bamutaka bavuga ko FDNB iriko irabakorera genocide muri Kongo
hama bukeye tubona urundi rwandiko rwanditswe na Jean Muhamiriza nawe nyene arongoye imitwe y'abanyamurenge muri Bukavu ariko kandi abivuga abibeshuza mugabo kandi akaba ari byo biriko biravugwa mu binyamakuru nka byose mu gihugu cy'u Rwanda mbere nawo mugenzi wa Wiskovia abifatiye ko yarayageranije leta yandayishimiye niya Havyarimana mu kwemeza ko bikorwa Havyarimana yakora hategurwa genocide y'abatutsi mu Rwanda arivyo ndayishimiye ariko arakora nuno musi nyakubahwa ambassadeur Apotre hari kuri ivyo vyagirizi kugira ngo uhumurize abarundi Bo bwa mbere ho makrete narabonye nanje nkuko mwese mwayabonye naribonye nabonye akagwe k'abantu bakeya numvise umenga amakuru narose ko ari abanyamurenge bafashwe mpiri bafatwa mpiri kubera kano y'inkohi bari ku izosi n'uwitwa Sematama hariya mu Minembwe umva niwe iryo kete barajyanditse ari basinyisha ku nguvu avuga yuko ari abashinga ntayo b'abanyamurenge bandikiye William Ruto muga mu bisango sibyo nico gituma waciye ubona yuko uburongozi bw'abanyamurenge muri Bukavu burongowe n'uwo Jean nimba ari ntuzeye yitwa Jean yego Jean Muhamiriza warongoye imitiwarite banyamurenge yo muri Bukavu nawe yaciye yandika urwandiko rwihuta arabeshuza iryo rementanya yakozwe n'abantu bafashwe ku nguvu na Sematama uriya musirikare yayoboka u Rwanda ari muri twirwaneho hariya mu Minembwe baravuga bati ibyo bintu sibyo kuko ahubwo iyo ataba barundi iryo hojya bwoko muvuga nibajyanaheze kuko abicwa baba barahejeje kwicwa bose uravyumva hanyuma uno munsi ntimwabivuze mu ngira ntimuraribona naho twabonye irindi kete y'urunani rw'abanyamurenge bo mwisi yose yitwa Union Internationale y'Abanyamurenge nayo ni yanditse kete ivuga ati turateye ivyatsi aho kagwe k'abanyamurenge bakeya bari mu kuboko k'umwansi bakoreshwa ibintu babyitirira ubwoko ndetse batangamo ibintu bitanu by'ingirakamaro binini igisirikare cy'u Burundi cyo kirakora mu Kongo kuva gishitseyo ibyo bamaze gushikako alors rero nibaza yuko nkuko wavuze mu kibazo FDNB bariko baragiriza abatumva igifaransa mu gifaransa ni force de défense nationale du Burundi canke mu kirundi n'ubwo bwo kwivuna abansi bw'abasirikare b'u Burundi biratangaje kuko iryo nyabwoko ariko barabagiriza sinumva ingene ryo nakogwa bavuga ngo n'iryo nyabwoko rizokorerwa abatutsi b'abanyakongo mugabo nkaca nibaza yeske iryo nyabwoko rizokorwa n'abandi ko mbona iryo gisirikare cy'u Burundi bagize iryo nyabwoko ahari ni nka 80% y'ingabo ziri muri Kongo zigizwe n'abatutsi nyene ndetse na commandement yabo rizobeho nyabwoko ry'abatutsi rikozwe n'abandi batutsi icyo ni ikintu mwashaka kwibaza uruhendo rwabo ntibishoboka hanyuma ninde munyamurenge atazi umwasi yamaze abanyamurenge muri Kongo ninde utabizi abanyamurenge ko batangiye gupfa kuva kera kuva muri za 1996 bari mu ntambara 1998 hapfuye ibihumbi 4 by'abanyamurenge bagoye Kinshasa na za Gisangani n'ahandi kubera amakosa y'u Rwanda rwakoze kabareba kabatanga kabita abanyarwanda kandi atari bo yeske ninde munyamurenge atazi iyo Rede Tabara yagiye kumara abanyamurenge ikabica igafomora nda ziri mu nda ikabanyaga inka izitwaye zimika zirasa zifise inyana mu nda zazo bagaturira amazu bagaturira imirima bagaturira ibigega biri mwinde bagaturira amashuri bagaturira amavuriro bagaturira n'amasengero kugira ngo abanyamurenge babura aho baba ahubwo baje kwitwa impunzi mu Rwanda ivyo so Rwanda rwabikoze Yesu ku Rwanda ico gihe wari ufadikanije na FDNB wari ufadikanije n'abarundi ko hari ikambi y'abanyamurenge yo ku Kibuye mu Rwanda bigeze kureklama basaba gutaha iwabo igipolisi cy'u Rwanda kikabarasa saa 6 insasu zo kumuranga hayise riri ngaho abantu bose bari ngaho Yesu abo bantu bishwe n'ingabo z'u Burundi oya sivyo ubwicanyi bwabaye bw'abanyamurenge mu 2002 ninde atabuze abari nyuma yabo ninde ataze ko ari abanyarwanda Burundi cyo gihe bari bufadikanije n'u Rwanda mu kujya kwica abanyamurenge muri Kongo oya ubwicanyi bwabaye mu ntambara ya 2004 aha ibuvira ngaha ariko bwatumye ndetse banakurikirana no kwica impunzi zahungiye mu Gatumba mu Burundi bagapfa ico gihe mwomenyera Burundi
bari bwafatanije no Rwanda kuja kwica abanyamurenge. Rero hari ibintu bimwe abantu biyumvira bakwiye kwicara bakiyumvira. Hari amajambo y'amapupa uno munsi abantu nubwo bayavuga abantu bumva umenga ni minza rero mu matwi yabo. Ubu kuri benshi baramaze kumenya. Ubwa mbere abanyamurenge bonyene ubwabo baragize u Rwanda ko ariko ruriko rumara abatutsi ruriko rumara abanyamurenge muri Kongo. Bose barabivuga. Hanyuma amaresolution uno munsi ububati bwo muri n'isi yose uhereye muri ONU ukaja muri Union Européenne ukaja mu mashirahamwe yandi mpuzamakungu bose barafise amaresolution yagiriza u Rwanda ubwicanye n'amahonyabwoko ari kabera muri Kongo. Urabyumva amashirahamwe mpuzamakungu ahanira hagati y'akazi na muntu yose aragiriza u Rwanda ko ariyo rwagirizwa amabi yose y'abantu bariko barapfa muri Kongo, abafatwa ku nguvu, abahunga n'abicigwa ibya n'abanyabwe byabo mu Rwanda. Ese ucakangaye hariho amatohoza yakozwe n'ibinyamakuru byigenga mpuzamakungu nayone batanze amaraporo ku maradiyo y'abatandukanye za Reuters za BBC zande bavuga amabi ariko kuvugwa n'u Rwanda winyegeje mu mihari Rwanda kandi baze ko Rwanda amatohoza arabaye abarabagiriza ukaraba guverinoma ya Kongo ukuvuga intwaro canke uburongozi ubutegetsi bwa Kongo bwaritwariye u Rwanda mu mashirahamwe mpuzamakungu mu masentare mpuzamakungu mu maparlema muri ONU zahe hose bavuga bati Kongo yaragira ibihunyabwoko sibyo nimba ari Genocost niko bavuze sibyo bavuga ibitigiri by'abantu b'abakongomani bishwe bakicwa n'u Rwanda muri Kongo ndetse ugeze aho bagwagiriza ihunyabwoko ry'abakongomani igitigi gisumba population y'u Rwanda y'uno munsi. Bavyumva ibyo byose ukabiraba n'abanyarwanda bo nyine ubwabo isinzi ry'abanyarwanda bashwiragiye isi yose benshi muri bo baragiriza u Rwanda baragiriza intwaro ya FPR baragiriza perezida wabo y'amabi ariko arakogwa haba mu gihugu cy'u Rwanda bahunze bo nyene haba no mu karere bahunze. None ico gihugu giye kubiraba rero biragaragara yuko u Rwanda kameme ntawo buri camenya gusumba abandi kubera mu bisanzwe niyo umuntu atomenya gukora iciza hari umaje gutegura ikiba akasumbya abandi. Ugiye kubiraba neza u Rwanda nibyo navuze mu kiganiro kiraho mu Kirundi hari umugani baciye baravuga ngo burya ngo umuryango uzohono byari intore gusa byari intore mu Rwanda ugiye kuraba iyi leta yabo ni leta y'abanyamayeri y'abanyabwenge bo ku rugero badashobora kwicara ngo bose igitigo bari kumwe kicosha kuko bose n'abanyamayeri. Urabyumva niba abantu bashobora gutegura ikibi hanyuma ico kibi baheza kugitegura bakegeranya ingaruka zaco bagaca nazo bazitegurira uwo bazozegekako. Nico gituma ubona ibiriko biraba byose biriko byagizwe u Rwanda mugabo ariko nabo rwaramaze gutegura kera ko ruzobyagiriza perezida w'u Burundi canke ingabo z'u Burundi mu gihe isi yose irikitumuto ku Rwanda ati ni wewe. Muri ico gihe rero urumva niyo kampanye barimwo no munsi ugiye kubiraba turamaze kumenyana n'abanyarwanda iyo hari ikintu bategura canke kihari turamaze kumenya abasaruka bakavuga baribo iyo nakavuze na nakagakurikiza ukabumba muri wa murongo umwe menya ngo hari ibintu biriko birategurwa kuko ibiriko biravuga uno munsi nivyo Nyarugabo yavuze na Pasa urabyibuka yaravuze ati ihunyabwoko rigomba kuba mu banyamurenge mu misozi ya Haut Plateau muri Kongo ingabo z'abarundi gitigire effectif yabaye nini bamaze kugota imihana mu dutabare turapfuye uziko yavuze mugabo nahone twaciye twumva abandi banyamurenge bamubeshuza bati tupfa wambaye wabaye icitso reka kuvuga hanyuma General Kabarebe James bazi ko yaciye akurikirana asubira kwagiriza perezida w'u Burundi Ndayishimiye yuko perezida wa Kongo yamuhaye quelque chose sivyo ko intambara yaciye yihindura intambara y'ubwoko ibyo muravyibuka sivyo agaca avuga yuko yarungitse y'abasirikare n'igitigiri kinini cy'imbonera kure urabona hari ukuntu abifatanya agaca afatanya imbonera kure akazifatanya n'intera hamwe n'ibindi bintu ni ya ideology hutututsi nta kindi nivyo bariko baravuga mwindi mvugo nta kindi nuko ugomba kwerekana
nyene yuko hari icuka kibi abantu banaka ubwoko bwa banaka ni bubi bugomba minsi yose guhonya ubona nubwo gukora ibyiza bimeze gute abantu bamaze kugira ico kintu biragoye ni bimwe bavuga mu kirundi bavuga ngo burya inda yamize ikibi naho iramize amata hageze ko iturumuwe y'umubirizi hariho abantu naho bakora ibyiza bimeze gute batazopfa babibonye ikibi kiri muri bo kizokwama kibona ibibi gusa rero ugiye kuraba ugacuraba Nduhungire minisitiri wa veteranje yaciye akurikirana uno munsi yabaye porte parole w'abanyamurenge niwe ariko arabavugira hose urabyumva mugabo ukibagira iryo size y'abanyamurenge ryapfuye imbere Nduhungire ahe ko yari yaravutse yarakomeye ico gihe ko atavuga ati byagenze gute nivyo rero usanga niho ucubona Nduhungire haravuze kaza wumva colonel nimba ari colonel Rugabo wa munyamurenge wavuga ko ari umusirikare mugabo agwanira kuri YouTube cyane Rugabo yes nawe aciye avuga ati ingabo z'abarundi zigomba kumara ubwoko abanyamurenge turapfuye zaje kumara bato agaca ashiramo akajambo kitwa ngwiriya ngenga bitekerezo y'abarundi ngira bitekerezo yiki ya genocide nukuvuga agarutse kubagiriza izindi genocide zoba zarabaye donc bafise ingenga bitekerezo ya genocide ni Rugabo bivuze urabyumva niho rero usobanura no muri iyi minsi wabuti wa mugenzi wawe Scovia ngiyano ko akunda ku rimwe na rimwe iyo navuze ikintu agikomanda ko nawe yavuze ibintu muri iyi minsi kameme kuri nivo yiwe analize nyene nahora numva uko hari umuntu yanaze kiyo naho cyo bari cyo wawe ukumva ko kameme yahizemo n'ubwenge n'ibintu byo komve nk'abantu mugabe yitura kweli hafi yitura ibintu yakoze ntibisa neza kubera uravye ibyo yavuze yaragiye agereranya ni kuvuga leta Habyarimana ayigereranya leta Ndayishimiye ashaka kwerekana leta Habyarimana ivyo yakoze comme preliminaire kugira ngo iteguriho nyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda agomba kwerekana yuko leta Ndayishimiye ari vile kirakora ku banyamurenge bari mu Burundi ko batutsi bari mu Burundi ari vile kirakora motife ngo yabonye umuha amakuru ikamyo y'igipolisi bafotoye ipakiye abantu ngo bamye gutora muri za Mutakurana cy'ibitoki aho bari mu gihuwa cyo gusaka yuko uraba yuko amana umutekano bikwiye mugabo ico no kwemfora Scovia nuko ijya kamyo itarimo abanyamurenge benshi harimo bakedayeri harimo n'abarundi benshi batagira ibyangombwa harimo n'abapakistani barimo muri ijya kamyo harimo n'abafurero n'abashi n'ababembe no kuvuga umuntu wese adakugira ivyangombwa adafise icyangombwa baramufata bakagura bamenye uyu muntu ninde hari byo mu kazi ka misozi y'igipolisi nibyo nuko nyene kandi ni ku neza y'abanyagihugu ni ku neza y'abenegihugu kuko umwansi azohungabanya umutekano ntashoka huhungabanya abanza kwinyegeza mu bantu nico gituma rero controle nk'ijya y'igipolisi ahubwo twosaba barongo igipolisi kaba kenshi kugira ngo badafise ibyangombwa babirondere nagira gutangariza yuko ijya kamyo nabo banyamurenge ariko aravuga harimo abafashwe batagira ibyangombwa mugabo bavyibagiriye muhira aho baba bakabafatira kwibarabara batizana ibyangombwa akabibura uwashitse muri beseri muri polisi akavuga ati jewe ndafise ibyangombwa bavuga ati telefone umugore cyangwa umuntu abikuzaniye turabe ababizanye bose babasubije bati itahire n'amahoro mwebwe ni mwidegembe mugabo gacuraba rero ibyo yagiye yongera ko rero kugira ngo asige iceyi cyaga ipolisi cy'u Burundi ya leta Ndayishimiye avuga ngo ngo niko Habyarimana yabigenza ngo hajya mu minsi iza urumvyo pisikoze opera ariko arakorerako kugira ngo abike ubwoba mu banyamurenge abike ubwoba mu batutsi bari muri aho gace canke ahandi ati attention ibi bikorwa abapolisi bariko barakora nabo ndakugarukiye ndakubwire yuko nyabapolisi bariko barasaka nabo mu bwoko bwose yego urabyumva yego urumva ati baca baza bakabikaho inkoho bakazana ibigwa grenade bagashiraho mu nyuma agashaka gufata ati we wabonye tugufatanye ibigwanisho gacoba witwe wiki icitso n'ivyago byogira iyo uwo mukino ni mubi kuko botangura kuwukina
n'ukuri Franike urabyumva hari agahinda n'imibabaro n'abantu bafise mu Rwanda twe dashira habona burya inzu y'umubanyi hiye burya nawe we ntugire ngo nezerwe hari igihe umuriro woguruka ukagwa no kuyiwawe igasha uwo mukino batanguye bawureke kugomba kwankisha bene igihugu leta yabahaye amahoro n'umutekano ikabaha umugambi y'iterambere ikarondera ibikenewe byose kugira babeho nabo abanyamurenge bariko baravugwa bakaba babaye hata muntu akomwa uvuze utwo akora aradukora baramaze kumera nk'abarundi ico gihe bagomye gukina uwo mukino twuzura ibintu batazokwitura nibareke rero uravyumva rero bijya bavuze n'ibintu bibi cyane kuko kugomba kubwira abantu ngo nakagomba kukwica kandi atabihari umuraje rasinziriye umuraje kujya musonga hanyuma nkoro ukavuga ku bantu bahunze abanyamurenge bari ngaha ntibahaba kubera babishaka nuko bahunze igihugu cyabo nuko bagize ibyago kandi u Rwanda ruzi ibyo byago ibyo ari byo barazi uruhara bakoze mu gukoresha rede tabara za mayimayi n'ahandi barabizi ugafata umuntu yaje ahunga atayitongo ryiwe agati inka ziwe agasiga abavyeyi bapfuye canke inshuti zipfuye yibereye ahantu imyaka 30 afise amahoro n'umutekano ugaca umugarukanamwo cya cago yasiga hariya avuga ati ngico kigeza ku muryango iwawe ubwo ndiye bita kwicara ubozo no kwica umuntu ahagaze umuntu akabaho yarapfuye mu mutwe avuga ati umwanya n'umwanya ndahwera nibareke nico gituma rero abanyamurenge urumva nabo twobashimira kuziya ndanze ko baciye bandika nibame bari hafi gutera ibyatsi kwiyamiriza iyo mvugo u Rwanda rugomba kubavuga ko kandi cyambere nta nijya Rwanda rwabe muvugizi w'abanyamurenge ubunya ntiho batangiye kugaragara watowe ngo uzovugira umututsi nibabe rero ni byiza ibyo bakoze ni byiza kubera kubeshuza kiyanishiza Ego. Iyo umuntu nka Kabarebe canke Scovia n'abandi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bagiriza ihonya bwoko u Burundi ivyo bintu koko ubona intumbero bariye intumbero ni imwe burya abantu ifuko bagira analyse y'ibintu ni byose biriko biterwa n'izo ntambara zira muri Kongo ego urabyumva mu yindi mvugo urabona yuko gufata Buvira byarabananiye ntibyarananiye kubera ingufu z'abakongomani ntibyarananiye kubera ingufu z'abazarende wumva byarananiye kubera ingabo z'u Burundi barazi yuko badatana mu mitwe ngo bazishobora ni ukuvuga rero bagomba izindi ingufu zobafasha kwirukana ingabo z'abarundi Buvira kugira ngo bahave Buvira bayifate barengane baje bashaka kuja bakavuga ati rero twogumura abanyagihugu baho hantu bakiyamiriza bagakoma induru bakabwira makungu bati ni mudukore ko icyago cy'abarundi gaduhwere ngo basubire iwabo bakibaza yuko ejo William Ruto president wa Union Afrique wa East African Community azoca avuga ati ndabyumvise reka dukorane hanyuma tugerageze turabe ingene abarundi bataha abanyagihugu baho hantu mugira amahoro ntibikundi ibyo uwo mukino ntishoboka mu yindi mvugo kuko bari ku butaka bw'ikindi gihugu abanyarwanda wumva kandi icyo gihugu kiri muri iyo tribune ya ntuzi ya East African Community kizoba kihari bavuga ati abarundi baje kudutabara kandi abarundi bibereye ku mupaka wabo ahubwo u Rwanda rubwira bari ngo ruvamo mu yindi mvugo bagomvye bati twe kubanesha ntibishoboka reka dukoresha induru badufashe nico none uko gutaka kwa cyane basaba yuko igisirikare cy'u Burundi cyo hava mu gihe tuzi ko ibindi bisagara bayifashe mu minota 2 mwanya urume rumara ariko uno munsi bakaba batanguye gutaka bari mu maherezo samaherezo urumva hagwana babiri hakanesha umwe hanyuma ikintu cyurumva inkonesho kwishatse umuntu aje guteka ubushaza ntibushe kubera niko bumeze urabyumva ubundi yabuteka umwanya nk'ubundi yabuteze bwa bundi we bugashaye urabyumva nukuvuga uko bari biteze intambara siko bayisanze uko bari biteze ingabo z'abarundi siko bazibonye ni ayo maruru bariko baravuza nukubera bavuga ati ntitwovuye yuko twaneshejwe ku rugamba ntawo bivuga reka tuvuge ko tuvuze intambamye
ahubwo dukoresha bene igihugu bavuga ati komine induru muvuye yuko ari genocide igiribe kandi hoho aya maresolution yose y'ubisi atuma uruta ku Rwanda araza kubeshozwa n'ikinyamakuru canke urwa Gasabo ruvuze ngo hari ibintu biri kurakorwa kandi bene byo bavuga ko atabihari nivyo ukunda ego ayo maresolution uvuga nayo hega apotre amukurikirana amaresolution arahari none ugiye kuraba nko muri ONU itariki 22 z'ukwezi kwa 12 muri 2022 harabayeho resolution raporo yerekana yuko u Rwanda ariko rwapfuya ubwicanyi bwose bukorwa na M23 muri Kongo neza ziri muri ONU uravye itariki 7 ukwezi kwa kabiri muri 2025 muri ONU nyene bararukonesa responsabilité z'u Rwanda muri massacre muri ayo magenocide ayo mahonyabwoko ariko arakorwa muri Kongo izo ni ya kabiri uravyumva hariho amaresolution yandi ya za Union Européenne ugiye kuraba sivyo resolution bavuga yuko resolution 2773 iyo resolution yabayeho le 18 mars 2025 muri Conseil de sécurité des Nations Unies ari unanimité iyo resolution barayitoye niho baca begezeja u Rwanda ko rurutira abasirikare bago ariko bica abantu muri Kongo bagasubira mu Rwanda yandiko resolution 2773 ya Nations Unies ego iyo ni le 18 mars kuko umwaka nyene uravye ayo mantuze ya resolution yana n'aba parlement européen itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2025 no mwaka nyene sivyo hari kuwa kane siho batora resolution ibwira yuko ivuga yuko Union Européenne iteza gusispanda ico bise ntuzeye imigenderanire n'u Rwanda kuvyerekeye guhanahana ubutare ubudanza bw'ubutare niyo resolution batoye kuko bavuga ati ubwo butare ni ubutare buri kwa maraso kuko ntibuva u Rwanda buva muri Kongo hamaje kumeneka urabyumva bace bakondana kandi muri iyo resolution yabo nyene bakondana occupation ya Goma na massacre contre la population civile sans protection y'Igoma urazi yuko mu gufata Goma bisha abantu barenga 3 none so resolution yabaye itariki 14 z'ukwezi kwa kangahe z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene turimo raba ntuzeye abantuzeye aba parlementaire bose bagenda baca hose bagwa hari parlementaire yitwa Saskas ya Brickmon umudamu w'umubiri n'umunyepolitike wo muri parti écologique yavuze ngo yavuze yuko ado mu rutoki ku mabi akorerwa muri Kongo akorwa na regime do Kigali yinyegeje mu ruhu canke mu mwambaro wa M23 arakiza aba officier do kuvuga no kuvuga abasirikare bakuru u Rwanda intwaza ngabo z'u Rwanda zifise uruhara mu bwicanyi n'amagenocide arikabera muri Kongo izo massacre barabivuze babagiza nuko biba amaminere baca bapropose même des sanctions uyu mugore ni wahagurutse aserukira abadepite sivyo rabo depute yitwa Pierre nimbari Pribetesh British ni gifaransa ni bya birimi by'igifaransa bigoye ni akabana professeur muri Université ya Bourgogne yavuze ngo iki yavuze yuko uyu muntu yavuze yuko mu usanzwe leta y'u Rwanda bateza kuyiyamiriza kubera ari kiri kirakora amabi muri Kongo ubu ni wa kabiri witwa Thierry Miliyani député muri Assemblée nationale y'Ubufaransa yavuze yuko ku mabi y'u Rwanda ariko arakora muri Kongo avuga ibintu byinshi uravyumva none abo bantu bose ga Franike bari kubagiriza u Rwanda uyu munsi n'abanyamurenge bonyine ubwabo sivyo nabo bantu ni intera hano oya muri Conseil de sécurité des Nations Unies ko bavuze ngo ari na limite baremeje iyo resolution y'u Rwanda ariko rukamwe muri Kongo eske muri ONU ico gihe hari hashashe intera hano oya zazivanze n'imbonera kure hari muri ONU hari sivyo nibo babigize none abo muri ONU nabo Union Européenne abadepite bose nibigarasha oya oya pe none nibigarasha nabo canke ni ingabo z'u Burundi
zabivuze none cyangwa ni intumwa za perezida Ndayishimiye eka none iyo umuntu ariko aravugwa n'abantu bose we wumva yogaruka gute guca atuma urutoki uwundi muntu abo bantu bose batari ko baravuga ikintu na kimwe ahubwo bene byo bavuga bati yaje nk'umutabazi yego ayo mawenje nayo wayagiriza u Rwanda ariho by'ukuri uduha nk'akaroro ga Apotre reka ndaguha akaroro kamwe Human Rights Watch kuri BBC Afrique yaremeje ko u Rwanda rwinyegeje muri uniforme za M23 bishe abahutu 140 bagizwe n'abagore n'abana babanje no kubafata ku nguvu aha muri Kongo sibyo iyo ni imwe n'izindi muzoze ronde ni nyinshi yego ariko none abo bose bari bewe ko hari ingabo z'uruzi ziriyo barabizi ko ziri barabizi none yego barabizi cyane ayo maraporo none uvuga yakozwe n'ibimenyesha makuru yagiriza u Rwanda ko arigo riko rurakora amahano muri DRC ko yasoma hehe neza na neza mwana wa mama genda uhere kuri Michel Ronge uwo muntu yitwa Michel Ronge ni umujournaliste anglais yego sibyo yego avuka ku mutaliyano no ku mwongereza muga yakoze yavukiye mu Bwongereza sibyo akora Reuters akora BBC niyitwa Financial Times sibyo amaze imyaka 20 akora amatohoza ku mabi akorerwa muri Kongo no muri Afrika niwe yagirije u Rwanda ndetse yandika n'igitabo avuga ko Rwanda ni assassin sans frontières kuvuga umwicanyi atagira imbibi arenga imbibi uwo numwe so umuntu asanzwe oya numunyesha makuru azwi rurangiranwa amatohoza akora abayimbitse nakubwiye ko yitwa Michel Ronge akora journalisme d'investigation uwo wa mbere sibyo hariho nabandi usanga bakora ibindi bintu mugabo bakerekana amaraporo yabo ugasanga yose barayafise barabitanga nabo bakora n'ingabo z'u Burundi ni intumwa za Ndayishimiye none nabo nimbonera ko n'intera hamwe none yemera kabi barakuze yego ko wumva rujya gwandiko gwabindishiwe William Ruto wanditswe n'akagwe kiyitiriye ubwoko bw'abanyamurenge none ubwo abandi banyamurenge bo siko babibona n'ubwo gwabeshujwe na president mutualité ya Bukavu hari ibindi vyemezo bihari ga Apotre sha yenda kubwiza ukuri yego ubiza neza kajewe ndakumvishe amaudi ya mwamwe sibyo yego yagiriza u Rwanda abeshuza bijya bintu yego yanda yafise yego yabise kwe yego ndayafise kubera ko no gwandiko gwasomwe n'abantu benshi oya reka tuye kwibeshuza twenyene bene byo bavyibeshuritse yego sibyo yego uwo numwe gaza bikomeye no guhumerwa turi mu gutekerezaho ibitekerezo by'abamwe muri bene wacu twari dusanzwe tuzi yuko ari abagabo byagiye bikatuyobera abari abagabo b'inyangamugayo abari abapasiteri bakomeye abari abagabo bafatwaga nk'inkingi z'ubwoko inyangamugayo zikomeye bari bazi politiki banakoraga amanalize umuntu akaba yahaguruka akanyeganyega akishima ari nabo dukomoraho bimwe muri ibi bitekerezo tugenda tugaragaza ariko ukuntu baje guhinduka bagahindukirira umwanzi byaranyobeye ikintu cyaje guhuza Moise Nyarugabo kigahuza Zarias Ruberwa kigahuza Nduhungirehe kigahuza Adere Kibasumba kigahuza Pasteur Musinga kigahuza Kanyiki kigahuza abanyamurenge bakomakomeye ndavuga izina ahangaha benshi bamwe nzi nabo ntazi kikabahuriza mu kintu kimwe cyo kumva ngo ko bararwanya leta bakaba bageze ku rwego rwo kwamagana ngo leta ya Kongo ngo iri Kongo irakoresha mu ndege ngo kurasa AFC M23 ngo twirwaneho MRDP iyi manipulation rwose bashizemo abantu bacu irantangaje pe uyu Nduhungirehe uhaye uvuga aya magambo agaragaza ko ibyo avuga avugira MRDP M23 na AFC
sinzi uko yanganaga cyangwa sinzi aho yarari nimba ari ukwigiza nkana muri 2002 indege z'intambara zahagurukaga i Kanombe zikagenda zikaje kurasa abanyamurenge zikabarasira mu mihana zikabica ingabo z'u Rwanda RDF ziri mu banyamurenge zibica urupfu rw'agashinyaguro zinogora abantu amaso babona abandi zibica zibashahuye sinzi impamvu uyu Nduhungirehe n'aba abanyamurenge bafatikanyije nabo batamaganaga ico gihe ngo bamagane leta y'u Rwanda ngo bamagane FPR bamagane RDF kuri ubwo bwicanyi bw'ubugome ndenga kamere yakoreraga abanyamurenge muri ico gihe sinzi yuko abanyamurenge bo muri ico gihe batandukanye n'abanyamurenge b'uyu munsi Nduhungirehe ari kuvugira na Nyaruga bagaragaza yuko ngo ari bo bahagarariye ngo bahe barwanirira ngo bahe barengera ngo bahe bavugira negitangaza sinzi abanyamurenge FPR yashutse 2004 ibukavu bagashoza intambara bashaka kugira ngo barebe uburyo bosubira kandi gushoza intambara isimburiye LCD hagapfa abanyamurenge batagira uko bangana ibukavu bakicisha abanyaplene ibuvira bakajabuka mu gatumba bakicisha abantu batagira uko bangana sinzi ko abo bapfaga muri ico gihe bo batari abanyamurenge banganye ubunyamurenge n'ababiki gihe cyakora ababiki gihe bo ngo biritseho basigaye bavuga yuko ngo ari abanyamurenge bakaba n'abatutsi ngo bavuge ikinyarwanda bakomoka mu Rwanda sinzi aho abantu banduhungiye bari bambarize rwose abafite nomero za Nduhungirehe mu mubaza aho yari ubwo batemaguraga abanyagatumba mu mubaza aho yari ubwo barasaga abanyamurenge bakabarasisha indege abagore inda zikaza ziviramo ku misozi bayahamurwa n'amabomba y'indege za RDF mubaza Nduhungireho yaraye 2017 batwoherereza Red Tabara bakazihuzana amayimayi kabira kabahereza ingabo zo gufatikanya nabo bakica abanyamurenge bagatemagura bagatwikira mu mazu bagatemera amabere ku misozi bakanyaga inka zibarirwa mu miliyoni bagatwika amazu bagasenyera abanyamurenge bakabangaza Nduhungirehe yarariye ko atamagana RDF mu gihe yumva ko ashobora kwamagana bica abanyamurenge bituma atamaganya RDF n'uyu munsi nayamagane kuko n'ubu nyine yacari kubica yigeze yagarika ibiteye uyu Nduhungirehe n'abagenzi baba ngaba biyite abanyamurenge bihinduye abatutsi bari he bahoze bari he ko batamaganya u Rwanda ariko uyu munsi ngo kubera ko President Felix yahagurutse ayarwana ku gihugu cye cyatewe n'abanyarwanda banyuriye muri iyi mitwe yabo bahora bakoresha mu guhungabanya umutekano w'abakongomani kwica abakongomani gusahura Kongo gusenya Kongo no kwangaza abakongomani babahindura impuzi mu bihugu bitandukanye uyu munsi abanyarwanda bateranye n'aba banyamurenge ba formasi bakabagira imbata zabo nibo ngo bari kwamagana ngo ubwicanye ngo President Felix Tshisekedi ngo hayakorera ngo abanyamurenge ngo n'abatutsi kandi President Felix Tshisekedi ntahaye yica abanyamurenge ntahaye yica abatutsi ariko ararwanya abanzi bamuteye nimba abanzi bamuteye aribo bitwa abanyamurenge n'abatutsi President Felix akaba yayica nibabwirega abanzi bamuteye bahagarikira aho ngo kwica abakongomani bahagarikira aho ngo kwica ingabo z'igihugu niba mara barebe ko Felix atora inzira akagenda akaja mu mihana yabo bitwa abatutsi nabo banyamurenge babo banone batari babanyamurenge ba 2002 batari babanyamurenge ba 2004 batari abanyamurenge ba 2017 kugeza 2022 kuko nibwo bahinduye imvugo nibwo bwicanye bwose bwakorewe abanyamurenge kuva muri 1998 ese ditangira bwose barabuteruye bwose babwambika President Felix Tshisekedi ariko nabavuga yuko n'ubwicanyi bwabaye ku banyamurenge mu gihe ca Murere bishwe na Kabira ise w'uyu Joseph Kabira nk'uko bavuga nabwo babuterura bakabwirika ku banyamurenge ngo ndetse ng'ubwicanyi bakabwirika kuri Felix Purito ngo ndetse n'ubwicanyi bwose n'ubugizi bwarabi ngo bugize imyaka n'imyaniko bukorerwa abanyamurenge ngo ubwo bwose ngo bugomba kubarwa ngo ku mutwe wa President Felix Tshisekedi Kabira wateguye ubwicanyi bwo kwica abanyamurenge no kubarimbura uyu munsi ari kumwe n'abanyamurenge mu kuburana bavuga yuko ngo abanyamurenge bishe kandi uwabishe ari Kabira ntibafate Kabira ariko bagafata ubwicanyi Kabira yisha abanyamurenge bakabwambika President Felix Tshisekedi wiyegereje abanyamurenge bari kumwe nawe akabarengera agatanga ingabo zo kubarwanirira akabavugira imvugo yo kubavumerera akabakorera ibishoboka byose ariko uyu munsi niwe bahinduye umwanzi ngo kubera ko atavuga rumwe n'u Rwanda n'ibikoresho byarwo ubu bwicanyi bwose tugize dukorerwa uyu Nduhungirehe ari hehe ubwicanyi Red Tabara zadukoreye nkuko tuvuye kubivuga Nduhungirehe nta makuru yari afite yuko abatutsi b'abanyarwanda n'abarundi biyita Red Tabara
bakoreye abanyamurenge jenoside in fact bahaye bakorera abanyamurenge jenoside nta makuru nduhungirehe afite kugira ngo abamagane nduhungireho ndazi yuko habayeho kwirwanaho ko abanyamurenge bakarema imbaraga zo kwirwanaho izo mbaraga zikaza gushimutwa n'abasirikare boherejwe na Kabira n'aba banyarugabo bakagenda bagashimuta izo mbaraga z'abaturage bakazizana bakazigira igikoresho ca RDF FPR iyo twirwaneho yaba abanyarugabo ikicara abaturage b'abanyamurenge barenga 30 mu mazu nduhungirehe ko atamaganye n'aba bagenzi biwe bose ko batamaganye ubwo bwicenye bwakorewe abo baturage ese bo ntibari abanyamurenge nk'aba abanyamurenge b'uyu munsi nduhungirehe aha yagirira impuhwe akavuga ko ngo bahaye barasishwa indege kimwe n'izo nabo bigeze kuba barasisha 2 batamaganye abana b'abanyamurenge bakuwe mu bihugu bakaza kwicirwa muri iyi mishinga y'abandi uhungirehe yo gusahura Kongo no kwica abakongomani bituma atamaganye avuga ati abanyamurenge barashize dore ko barapfa ko barapfira gushira n'ubu ngubu abana b'abanyamurenge ntibaheze mu bibira ngo ko bararwana bashakisha ibirombe kugira ngo baheshe abandi uhungireho amabuye y'agaciro nabo basigire base impfubyi n'abapfakazi nduhungirehe n'aba banyamurenge bafatikanyije nawe mu kwamagana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge ko batamagana aba bahaye bapfa bose abanyamurenge kimwe n'aba ngaba bahaye bavugira ninde waroza abantu bacu ninde waroza abantu bacu ninde wabacuritse ibitekerezo ninde wacuritse imyumvire y'abantu bacu kubera ko batabona bino bintu aka karengana abanyamurenge bahaye bakorerwa abana b'abanyamurenge bozuye za prezo mu gihugu bafatwa bazira yuko bagiye muri ibi bintu byo guhungabanya umutekano w'igihugu ko batabavuga ko batabavuga ngo bahagarike impamvu abana b'abanyamurenge bafunga umunyamurenge aho yerekeye ni ukugarurwa n'umujugujugu aho yunamye ni ukunamurwa n'ibuye ko batabivuga abicwa bakaribwa bazira bino bintu by'abandi uhungirehe ko batavugwa duhungirehe rwose nagende abwira ingabo zabo zive mu minembwe abwira ingabo z'u Rwanda ziri mu minembwe zihezikisha abanyamurenge zive mu minembwe iyi mitwe yose bashigikira mu guhungabanya umutekano w'iwabo mu gusenya iwabo mu kurwanya leta yabo mu kwica abaturage babo duhungirehe nayigira inama akureyo abasirikare babo nabo bagira inama guhuza na leta areke kwigira umuvugizi w'abanyamurenge ngo n'abatutsi kandi aribo basenyeye abatutsi barabahejeje ku icumu mu ntambara z'ubujura bwabo bahora bashora muri Kongo duhungirehe nakura abanyamurenge mu kanwa kuko no muri ibi ngibi yita kubavugira kwabo bituma biri mu bituma bapfa biri mu bituma barimbuka biri mu bituma bangwa biri mu bakururira ibibazo bitagira uko bingana duhungirehe nimba yumva akunda abanyamurenge nagenda bakure mu kanwa nagenda ceceke ntagasubire kuvugira abanyamurenge kuko mu kubavugira kwiwe niko kubatsa umuriro niko kubateza ibibazo abwira ingabo zabo zive muri Kongo baduhesha amahoro batuvire mu gihugu baduhesha amahoro nta kibazo dufitanye na leta yacu nta kibazo dufitanye n'abaturanyi bacu tuzicarana tuganire nta mutsi wishibeye ibi byose rwose tubiterwa n'ibi ngibi banduhungirehe n'aba banyamurenge bafashe bakabamanipira bakabashira muri ibi bintu byabo bakaza babategeka gukora ibibafitiye inyungu bakaza bategeka kuvuga ibibafitiye inyungu bo bandahungirehe bakunguka twebwe tugahomba uyu munsi bakaza ahangaha ngo baje kutuvugira ariko Imana tubabarire yarengarura Patrick ako ubu ni umunyamurenge kandi wumva ko abivugana umutima ukubabara kubera impamvu z'umwanya ariko kumvisha abandi arimo avuze ngo hari abasore cyangwa urwaruko rw'abanyamurenge bafunzwe bazira izi mpamvu bo ko batabavugira basi kandi bo babarushe mu ntambara uno munsi wibaza ko ari kubera iki Olivier Nduhungirehe avyirengagiza cyane mugabo agaharanira inyungu z'u Rwanda agomba kunezeza shebucyo akura afise sinibaza ko nabivuga kubera nabikunda canka azi ko avuga ukuri kuko nabene waba abahutu ayo bagabo barayazi ko adashaka kuvuga ikintu na kimwe yego muzi ndakubwira hano harimo ibintu ngaha wumvise amarira abantu bafise n'agahinda bafise kandi bari mu gihugu cyitwa yuko cyashyize umuturage imbere ku isonga igihugu cyakiri kirata ko ejo cyonyine ari Busuwisi bwo muri Afurika mugabo ukumva agahinda abantu bamwe bafise mugabo uyu nimba Nduhungirehe yarashaka kuvuga burya nakubwira ikijumbo gihiriye ku ziko cyo kumwe gihiriye mu munyoto
vuga igiriye mu kuziko cyo n'umucanga uri kuragiturira uboneka umuntu aje kuvuga ati ndabona nakari karasha kandi inkoni iratagotoka yumva mugabo dutinye ikijumbu bimbitse umunyota okerezayo nta makara nta rubeya ubona oya giho gihira indani hari imitima y'abanyarwanda benshi yahiriye indani tagira hivugiro kandi yihiriye indani niyisha gusumbira atuwe n'umuriro uboneka n'ikijumbu cyariye mu munyota kiba kiryoshe cyane cyo kimwe kiba kinahiye tansiyo rero ibi bintu uye avuze ngo ikangarura Patrick umunyamurenge avuga urumva ko yivuga nakababaro kandi avuga yerekana zitereka kudukinda ku mubyimba kuko kuba tuzi umwasa ariko aratumara turaze ko ari mwebwe yakwagiriza abarundi na Kisekedi aho yavugiyeho hose wigeze wumva ahavugamwo ikibi cy'umusirikare mu Burundi hari yindi audio ihari nzoyumvisha mu gukurikirana bagenda bakwereka ingabo z'abarundi kuva zishitseyo n'uburere zirimo amahoro hari n'ibyiza bamaze kuzibonako naho bari kwereka mugabo ukumva ngo nduhungire he ukumva ngo muyize nyarugabo bagaca baha amakuru sikobi ati vuga ibi kandi bo bariko barakora ayo mantuze bagwicanye abanyarwanda bonyere ubwabo baraduma urutoki igihugu cy'iwabo havuga ati reka ibiriko biraba nta bandi ni mwebwe umugabo ugasanga abantu wundi ate bavuga y'abandi ayabo bakayicarako si umurundi yakaririmbye wa bavuga y'abandi ayabo bakayicarako kandi mu bisanzwe ayabo yoyo ateye ubwoba niyo mabi kandi banegura batikwije abyayenda bakwaje burya abantu benshi mu bisanzwe bakwiye kumenya iyo bariko baravuga Yesu yavuze neza mu ijambo ati kubera iki wowe ugomba gutosora akantu k'akabango kari mu jisho rya mugenzawe yijyawe ririmo ingiga iyo ngiga riri mu jyawe ntuyikureyo rero nkabona umenga ntacu Rwanda gutanga komereso ngo ruhe Uburundi cyangwa ingabo z'Uburundi kuvyerekeye guhagararira amahoro n'umutekano nta bihari pe burya ngo hari n'abanyarwanda nabo bagiriza leta ya FPR ko ariyo itegura igakora ayo mahonyabwoko mu karere kivuga ko iki ibyo ndabivuga kubera nabyumvise ego wa wundi umuntu bavuga ati umuntu akiri kinyoma beshewe ariko ntakiri ico yibesheye mu bisanzwe iyo umuntu wenyene ivyo avuga abiwe babimwagiriza akabiragoye reka ndakwereke mbaye ndaguhete monyaje y'umutama canke w'umunyamurenge aha ahari abasirikare b'abarundi ababwira amahoro harangena ngana umviretse aho bita mu mikenge twabayeho nyine mu buzima bukomeye ariko ubuzima bwiza turahinga tukarya tukaragirika kazaragiye zigera kuri gasopo zitambutse gasopo zirika mu birunda kwitara kw'amaguru niho ziri mu nzu ye ndetse ikaka hajya bisoko kandi niho ziri n'amahoro meza cyane jewe mvaha ndagenda nika ujabuka inzuzi zibiri Nyakivu na Mwana shika kwiruru kwa shefu witwa Karabaje w'umupfurero turaganira n'abagabo bashika kwicumi bagabo bahaba bose n'abapfa amahoro muragiye nabo bararagiye izabo duturane kujya twari dutuye kera ni amahoro uragenda ushaka uragenda uhumirije aho bukwiriye ni hurara niyo turaswa turarongora turagaruka turara aho ngaho mu Karabaje atuzimana turaswa turarongora turaza turara mu biraro kwitara ukimbuto turaza turashika hano mu bikenge reka ngusabe utumura gakono kawe hanyuma kandi utubwire ukuntu ariko avuga uravye umutwe w'iyo audio iyi video ariko avuga ati kuva ingabo z'u Burundi igisora cyo gishise ngaha dufise amahoro uyu ni umunyamurenge ariko avuga umubana ingene wacu ugaruka hagati y'abanyamurenge hagati y'abanyamurenge n'abafurero
Ego. kubera inyigisho abarundi bagiye batanga bavuga ati mugomba kubana mu mahoro ariko arabasigurira ingene Ego. ingabo z'u Burundi zikuva zishitse mu Kongo aho atagira amahoro aciye aboneka aho umubano utashoboka hagati y'abafurero n'abanyamurenge hagati y'ababembe n'abandi amahoro yabonetse uyu munyamurenge ariko avuga yuko ati n'inka zari zaragiye zagiye mu muhano wo kwanaka zishika mu muhano wo kwanaka naragiye baranyakira baranzimana bampa indaro ndazitora ndagaruka kuragira ntangorane ahantu agenda urugendo rw'imizi ngaho abikesha ingabo z'abarundi sibyo none mugabo abandi nabo bagasha bavuga bati nyabuna abarundi nibo bagomba kugira amagenocide hariya reka abo bayiteguye bakayishira mu ngiro nibemere ko basi yabananiye kurangiza kubera ingabo z'abarundi mugabo uburundi bwagiye gutabara ntibwagiye kwica abantu ibyo rero bene byo nibo babishingira intahe nibo babivuga nibo babizi gusumba umuntu yicariye i Kigali akavuga amakuru bamubwiye gusa atari yaba ababayobobo barabizi ndiko ndondera ikibazo bambagiye cerekeye umunyarwanda avuga amabi nawe y'u Rwanda iwabo yagiriza n'u Rwanda rwabo hariwe ahubwo ko ari rwo ruriko rukora amabi ruriko rukora amahano mu karere ivyo byose urumva ni ibintu umuntu agenda yumviriza kandi uko biri kose abantu bazobesha mugabo ababeshuza baramaze kugwira baramaze kuba benshi rero nibaza yuko ukuri kutazwi aho bazoba bariko barihenda rero ukuri kurazwi Burundi turazi shagiye muri Kongo ico bwagiye gukora n'ingene bwagiye bugashika y'amahoro akaboneka ivyo bene byo bonyene baramaze kubishingira intahe baramaze kubivuga reka rero bemere nimba baratsinzwe akavuga ati birase ko turengana Bukavu kubera aba Barundi nibemere bagarukiriza ngaho kuko n'ubundi urumva biragoye ntibazobemera ko harenga kuko basirikare b'Abarundi bariyo ku mpamvu zitandukanye kandi nimba warumvije ikiganiro Gaspard Batuza general avugira igisirikare cy'u Burundi yaravuze yuko bariyo kubw'impamvu zo gutabara abakongomani no kubw'impamvu zo gukingira imipaka y'igihugu cyacu rero ntibaje ngaho ngo baje kurementanya babesha abantu ngo abarundi bari muri ivyo ingabo z'u Burundi aho ziri ku isi yose ko twama tubivuga aho tuzi zagiye hose gutabara no kugarukana amahoro ni raporo yihe urumva baheza bakavuga bati kubera ingabo z'abarundi ziriko zikora amahana sivyo none ivyo ko bitaravuga bikavugwa nabo gusa nibo batanga raporo nibo bavuga ibitagenda neza ku bandi kandi ibyabo nyabo nari byo biriko bituma abantu bavuga bati amahoro n'umutekano byabuze mu karere iyo nayo mbona hafi mugabo ntaco ariko benshi nibaza ko bari bakenera kwishira ko naje kuyikurungikira muri montage ikiganiro cyawe yishiremo ariko ubundi hoho ni benshi abanyarwanda bayivuga none bumva no mu makomantere abantu benshi bahora babivuga ati nukuri pe turageramiwe ariko kandi akaba n'uruhande rundi nago nyene usanga bavuga yuko ibintu ari sawa ariko kandi ne mu majambo nkayo onye Murundi yokora iki ni gute yokwitwara ubwa mbere Murundi hoho yokwitwara nk'umurundi rega n'umurundi w'umutima nyene ahantu ageze abantu barazwi turafise icerekezo turafise intumbero y'igihugu cyacu cyane hejuru imbere n'anyeshuri makuru w'igihugu atwigisha kubana amahoro atwigisha gukunda igihugu atwigisha kukigwanira bikenewe rero ico twovuga kimwe ni ugutera intege no gushigikira ingabo z'u Burundi bwacu FDN ahantu iri ikamenya yuko abene igihugu b'igihugu cabo bayishigikira kandi turukonesa tuzirikana ubwitange bwabo mu mahoro n'umutekano dufise hama tukwirekeza gushigikira umukuru w'igihugu cacu President Ndayishimiye na leta yiwe ku bikorwa iri kirakora kame mubona yuko bariko barondera gushira imbere neza yabene gihugu hama ikinacho buri Murundi wese ahari akwiye gutera ivyatsi imvugo yose yoza ityoza igihugu cacu igomba guhungabanya iteka ry'igihugu cacu gutyoza indongozi no gusambura ubumwe n'urunani leta yo Ndayishimiye yadushiriyeho nico rero Umurundi wese ntawe ukwiye kumuhamagarira akwiye kuvyiyumvamwo Uburundi butewe ntihatewe abasirikare ntihatewe perezida
hateye buri murundi wese. Ego Nyakubahwa Apotre Mbayahaga biramaze kugaragara ko wigaruriye imitima ya benshi kubera ko wubahuka ukuri benshi badatinyuka. Mbega none ko ivyo uzi ko tuzi neza yuko atari wewe wenyene ubizi. Ni kubera iki n'ababihembegwa cyangwa abari bajeje kubikora bareka ukavuga wenyene bagashima kwihorera kugira ngo ntibiteranye. Umuntu umwe ngo yagombye kumenya igituma isake itigera icererwa kubika. Agomba kumenya uyihutsa. Ayegera ati none wewe ninda kwibutsa ko tiye ucererwa na rimwe. Isake yaje yataya. Je nta wunyibutsa. Igituma mbika. Kindimwe. Kiba muri jewe. Rero kuvugira igihugu, kugwanira igihugu, gukunda igihugu si gikorwa kiba kivuye mu nama ya koperative. Yego. Ni ikintu kiba mu muntu. Buri murundi wese agomba kumenya yuko igihugu gihungabanye nawe nabahungabanye. Ugerageza kubwiye uko nabwiye abandi. Gukunda igihugu cyane no kwikunda. Ariko none ko tubona n'abantu babihembegwa canke ariko kazi bari bagejwe batabikora. Oya mu bisanzwe kugira ngo ntave biteranya. Ubwo no buri kuriteranya n'abandi. Oya uko biri kose Yesu no kwitanya kuko no kwitaranya n'umuntu. Mu gihe nagiye nkamuremera ikinyoma. Yego. Mu gihe no mutera mu mutekano wiwe nkamuhungabanye nkuko bariko baratugirira. Aho no ngombye kwiteranya nawe. Mugabo kuza kubesha ugahura n'igikuta cy'ukuri kimva mu kanwa kikakubeshuza. Je nibaza yuko si jewe no kwitwa ko ndi mubi victime si wewe. Oya ariko kandi kindi naco ibyo uvuga yuko atari abandi babihembe washaka bikora bagira gute nabo haje usanga bakora kuko hariho amakuru yandikwa hariho amakuru aca mu zindi nzira zitariziye zo kumbuga ngurukana bumenyi ariko nibaza yuko gerageje kurabikora ari ugerageje kuraba n'ahandi ngene usanga babijejwe bavugira igihugu ko kurabona ko ari bikenewe birakenewe. Ego birakenewe kandi nashazo hugura yuko nta usiganira kuvugira igihugu. Nta usiganira gukora ineza cyangwa kugwanira igihugu. Umwe wese mu mutima bakwiye kumenya yuko igihugu kitariho nawe ntariho. Iyo gihungabanye n'abazo bahungabanye nta numwe bitaraba turaba twese. Nico gituma rero iteka ry'igihugu tugomba kurigwanira twese turi kumwe. Atanumwe arinze kwiginga mugenzi we ahubwo umwe wese akumva iryo shaka rya muri mu biragiramwo umwanya wose. Nico gituma jewe igihe cyose bikenewe zohaguruka. Apotre katubashimire cyane ku ntambwe mugeze kuno munsi mufasha abarundi ndetse n'abanyamurenge kugira ngo ashobore gutahura amateka atandukanye hakama kandi tuve mu bubeshi kugira ngo ashobore kumenya ukuri. Hama kandi no kandi bashimira kumwanya wanyu mwashobora kuduhereza abarundi abanyarwanda abanyamurenge n'abandi bose batandukanye bose badukurikiranye. Hari byinshi bicara bakiga bagafata urupapuro akandika akahakura ibintu byinshi. Ijambo rimwe ku bakunzi bawe Imana bahezagira kandi bakunda amahoro bongere bayaharanire banka gasuzuguro kandi bakagwanirira kure. Agasuzuguro ni kabi cyane. Ari ibindi bisigaye ni impanuro notanga tugomba kugamburukira abatuganza nico cyambere. Ijambo ryo batubwira yuko ubuganza kose kuva ku Mana. Imana yagushizeho ni gutegeka yuko duteze kugamburukira abaganza tukabubaha hanyuma kandi tukabashigikiza ibikorwa. Mu yindi mvugo rero dukwiye kumva akamo duterwa n'indongozi zacu cyane cyane icerekezo cyatangwa n'ishobora mukuru w'igihugu cyo gukunda igihugu no gikundisha abandi no kongera kwicukira iterambere. Titumushyigikiza amajambo gusa ngo tumushyigikize nihagera yuko n'urugamba abantu barugwana. Menya ko igihugu ni gwawe si cyo kwanaka. Hageze ukigwanira nawe birakuraba. Hageze ugikorera nawe birakuraba. Hageze ukivuga neza nawe birakuraba. Ntihagire umuntu w'umurundi numwe aba nka wa wundi bavuga ngo mugongo mutindi uhekera ugomba kuzowuhekura. Tumenye umwaso wari we nta kandi kiri naco tumenye yuko ukunze umwana gusumba nyina abafise imigambi yo kumuhekura. Nta mukunzi rero wundi nta munyepolitike wundi twokumvira nta kindi gihugu cyo kidukunda nta muhugu wundi twoyoboka ni President Ndayishimiye niwe se barundi igihugu cyacu no Burundi nta kindi kizodukunda nta kindi gisirikare kihari ku isi kizotugwanira gusumbe igisirikare cy'abarundi. Tumenye yuko nico tugamburuke twubahe dushigikire n'ahasigaye hoho
tumenye kumenya gutandukanya icyatsi n'uruhu. murakoze cyane yapo Nakenguruka. Ego, merci beaucoup wese wadukurikiranye wakurikira ikiyogiye gucacu kuva ku ntango gushika ku mpera nizera ko ari byinshi wumvise wize ugiye utahanye cyangwa ukuye muri kino kiyago cuno munsi ndagushima cyane gose aho herereye asante sana.